Jewe nitwa Kubwimana Ephraim, sanzwe ndumwanditsi mu kimenyeshamakuru Shikiriza kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022. Kuva maze kwinjira muri iki kimenyeshamakuru novuga yuko maze kunguka ibitari bike, kuko byari ibintu niyumvamo. Ninjiye muri uwo mwuga kubera navyumvamo kuva ciga no mu mashuri mbere yisumbuye. Rero ndamaze kunguka ibitari bike bijanye n'uwo mwuga, kuko muri kaminuza je nayo nize ibijanye n'indimi n'ivyo sinari nasohoka akaryo ko kwiga ibijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru, ariko kugeza ubu ndashima intambwe ngezeko. Ndashobora kwandika ama article, ndandika inkuru ngufi zija kuri Facebook, ndashobora gufata amasanamu n'amareresi. Novuga yuko intambwe ngezeko irashimishije cyane ugeranije n'igihe ntari bwatangure gukorera muri kimenyeshamakuru. Igihe maze ndiko ndakora umwuga muri iki kimenyeshamakuru, naranungutse n'ibitari bike mu gukorana n'abandi, turakorana neza, arico tunganiranira tukagifashanya, arico umuntu abona asaba ubufasha mugenzi we nawe nyine uko nyene. Kandi turashima yuko n'abadukurikirana urabona yuko banezererwa amakuru twandika, hari n'abadushingira intahe, kanatsinda ivyo twandika bifise akamaro mu mico itandukanye y'abanyagihugu, baba abana, bakuze, mbere na cane dushira imbere abatagira ikibavugira bantaho nikora. Ico novuga nifuza canke mbona cohinurwa muri kazoza, novuga yuko nuko abajejwe ico kimenyeshamakuru bobandanya bakorana neza na twebwe abakozi n'abandi basanzwe bakorera muri ico kimenyeshamakuru. Mbere hakazarabaho n'akaryo kukungura ubumenyi, renforcement de capacité, mu bakozi basanzwe bakorera muri ico kimenyeshamakuru kugira ngo babandanye bakora ibintu vy'akanovera, gutyo bandanye bakora ibikorwa bihimbara abakurikirana.